ufite gufata iswingi kenshi umuntu ayifata kubera yumva umenga ari mu kibazo kanaka nta muntu numwe ashaka nta muntu numwe abona ko azokimufasha mbo rero ikintu maze kubona booster efe yayo ntushobora kuyipfungura ntushobora kuyirya ngo hanyuma ngo ugenda gufungura ubwo nyene iyo swingi kikurimo canke ngo ufungura ibyo kurya hanyuma ubwo nyene ucurenza ko itabi nka kurya bambe ucurenza ko booster nka kurya umuntu nka kurya abantu banu itabi bashobora kuva avuye gufungura agacashira ku itabi nta muntu numwe ndabona vraiment ibyo bintu umva ubwo nyene noze ikigufata ucudaho Sanistars is diamond platinum choice and your best choice. I tell enjoy better life. Nuko turazikoma muri benshi muri ko muradukurikira turazikoma muri benshi munyota ibiganiro byacu kandi mudukurikirana gatano kuri gatano kuko turagerageza natwe tukabakorera ibiganiro bibameze neza cyane nkuko rero mubibona kuri sete za kamera turi kumwe n'umusore kabisa tagase asa neza wanashaka nkuko muzi twama tubikora turi Gitega ku mugwa mukuru wa politike no musore rero akabashaka banza twidondore tumenye neza wariwe turagwaye kaze bro merci kumakaze urameze neza yego kweri ni sawa witwa gute witwa Gatore Pax benshi banzi kuri DJ Pax muri iyo myaka yahera muri za 2012 kuduga gatoyi ubu naho bakaba bamenyereye ku bintu by'ubu designer kubera ki umwuga wo kudija Kaipax wawuhevye mu gihe twatuzi wari mu ba DJ bakomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu Burundi hama hakaba ariho bagenzawe nka ba DJ Fernando ba DJ seki wo muri wakare ba DJ Moses n'abandi ba DJ bakomakomeye cyane twagiye turumva ngaha Gitega na DJ Bisoso nonga Gitega ba DJ ni benshi n'aba DJ benshi bakoze uno mwuga wo kudija ndetse urabazamura we kubereka wahevye kudija Kaipax mbo ico no kwishura kuri ico kweri novuga ati ahubwo umwanya je nakoze ubu DJ novuga ati rumva nabaye ngira ngo nko mu message ngira ngo mwije nyene byo DJ kandi wari ukwiriye nyene uwo mwanya sinashaka ibintu nyene byo kuguma mbana kubera hariho nibindi bintu nzi mbo haragabaye mo rero ibintu byo kubona ati harageze igihe ndabona tukumenga nyene ibintu nibiriko biravansa naho ndiko ndaja nyuma ntambatamba hiya nja kuvuza hariya mugabo igituma navuze ati ibyo by'ubu message umugabo hari abapeti nyene twakoranye barankura ku ibintu hanyuma nabo baratera imbere hanyuma rero navuga ati reka reba ari abapeti wibandanirize jet reka ngire mu bindi Voilà, nibaze ko mumuzi kuri design ngaha Gitega nimvuga ko ari mu bazi imbere y'abandi mu gukora design ziba zimeze neza nibaza ko ntaza kuba mpuguje nimbora umunyagitega Ipax kabisa uramuzi. Cyatse bino tumurondera uno munsi kugira ngo dushore kuganira ni akageso navuga ko katari keza kafashe ugwaruka rutari rukego ngaha mu gisagara ca Gitega aho rero nibaze ko mwagiye muravyumva ku maradi atandukanye cyangwa ku binyamakuru bitandukanye ndetse bamwe mu gwaruka nibaza ko bashobora kuba barafatwe mu bwo bugito ari nabwo ngomba ndababwire bakaba barose bihano bitari bike hakaba hari n'abapfunzwe kubera ivyo n'ibindi ako kageso rero nakageso kigeze kwaduka umuntu atazi neza yo kavuye kafashe ugwaruka go ngaha mu gisagara ca Gitega go kunwa ibiyayuramutwe cyane cyane ico twodoma kurutoke cyane akaba ari ikiyayuramutwe citwa booster ya Ipax rero nk'umwe mu gwaruka
goba gwarafashwe nako kageso hama aza kubivamwo Imana imugirira ububasha imuha inkomezi zo kuva mwiyo ngeso mbi. Ndavyituko uretse ko ngira ngaje ko tubwira vyinshi kuko hari gihe usanga wanabigiyemo nibaza ni utazi ukuntu ukisanga ubirimwo utazi icabigushikanyemwo. Tukaba rero twagerageje kumuhamagara kugira ngo tuganire ibitari bike kumbure atubwira n'ibitari bike kubijanye n'ico kiyayuramutwe citwa booster nk'umwe yigeze gufata ico kiyayuramutwe hama aza kugirirwa ubuntu bwo kubivamwo. Ipax nibaza yuko ariko baradukurikirana uza kubaha umuco nkuko nyene bimeze. Ubundi iyo bavuze booster kuko turumva urumogi n'ikintu batera barima anigitegwa ndacisi muga nigitegwa ko n'ivyatsi byose nibitegwa ni ikintu kimera kikama bagasoroma amababi ngira ngo canke amashugwe ntavyo nzi bagaheza bakanwa kujya kwitabi hama booster benshi turavyumva muga booster ntituzi cyarico. Ubundi booster ni giki? Bo booster ingere no isigura ni deshe ya heroine. Heroine bo haroza cocaine rya ifu bashira mu zuru bagakwega. Haro na heroine bitera rero mu nshinge ndazi abantu benshi barakunda kubibona mu mafilme gasanga abantu bariko baritera inshinge z'iswing. Booster rero ni deshe irya heroine. Hama bagaca baheza bakayifata gute canke mwayifata gute kuko nibisanzwe ko nawe warayifashe nubwo wagiriwe amahirwe yo kubiva? Nakantu kaba kameze nk'akabuye nyene kameze ukuntu ni nk'agafu kaba kibumbabumbye mu kabuye. Hanyuma hari akantu bakoresha nyene kakantuze bakita gafile akantu kajya gakaratasi kintuze ko kuri supermarket kajya kabria barakagira bagakora ko rujya runtu gwera rw'inyuma hanyuma bakagashira ko kakabuye hama bagaca baturira munsi gaca gasha kagaca kamanuka umwotsi ugacurura ukudugiramo ugacora rero ufata niko bagafata. Hama ijyambere nimba uvyibuka unwa booster mbe no kwinwa no kuyijya cyose biravugika ni kuyijya canke kuyina. Ubwa mbere ivyo bintu bikubako byo bavyakugendeye gute Ipax? Mboje kweri icyo novuga ati byavuyeko kwanza premièrement kugira umuntu afate iswing iyo ari yo yose naho ryo bitabi canke naho byo bakunukiyeri biva ku muntu umva hari sensation umuntu agira hari ukuntu umuntu aba yiyumvamo. Swate dufate nko par exemple aba yiyumva umenga ari wenyene ku isi aba afise nk'ikibazo kanaka ukumva umenga mw'ivyo bibazo uri wenyene nta muntu ubona hafi ariko aragufasha umva nivyo uba wiyumvamo mugasi ko biba biri. Nk'ubu dufate par exemple urashobora nk'ubu par exemple kugira nk'ikibazo ugatera nk'umuhungu ugatera nk'inda nk'umukobwa uwo mukobwa inda umuteye ni wowe wayimuteye nta numwe azoza kubigufashamo ni wowe wenyene uzomenya ingene uvyikuramo. No kuvuga ugaca wumva umenga ni kibazo ufise wewe wenyene ata wundi muntu yoza kugufasha. Araruke ngaho niho buri kurihendera kandi uci ufata iswing ikintu gica kihaba uburi kurata umwanya wo aho wotoreye inyishu ca kibazo uburi kurata umwanya muko gufata iswing kubera iyo swing urayifata kandi uyifashira irakuvako ikuvuyeko ca kibazo kiba cahagumye. Urumva ca kibazo kiba cahagumye mugabo uwo mwanya wo kugikosora wo kugitorera inyishu uba wagiye gufata iswing kandi ya swing izohera yamara guhera hakwiyumvira rero gusubira kandi gutorera inyishu ca kibazo wapo gusubira gufata ya swing. Urumva rero novuga ati umuntu rero gufata iswing kirikora wibagiye uretse guta umwanya nibaza ko uri kuwikira n'ubuzima. Uri kuwikira n'ubuzima ufite rero gufata iswing kenshi umuntu ayifata kubera yumva umenga ari mu kibazo kanaka nta muntu numwe ashaka nta muntu numwe abona ko azokimufasha. Oruke ngaho urumva niho buri kurihendera hari abantu niho buri kurihendera kuko gutura ikibazo umuntu sica nurakimutura agufasha akagufasha atagufasha akareka. Amaro gato dusuye inyuma Ipax
uradusiguriye ko rimwe na rimwe kenshi kandi vyama biba kenshi umuntu afata ikiyayuramutwe kugira ngo yebagize ibibazo yararimwe mu majambo make. Hama nkuko washatse kudushingira intahe uno munsi Ipax yari yagize ikibazo bwoko ki? Mbo ni jewe sinovuga ati ni kiba ntambo urabona nk'ubu iyi myaka twe turimo duhura n'utuntu twinshi tukavyita ibibazo. Ahubwo nta n'ikibazo novuga ati nari naragize, ahubwo ni kwa kuntu wiyumva umengo urafise ibibazo kumba atavyufise. Hakuja kwiganira rero umuntu abantu b'abagenzi canke abantu bakuze ati ibintu bye bimeze gutya na gutya, ugaca usanga wewe wiyumviriye kuja muri ivyo by'iswing. Mbo ndetse n'ivyo ugasanga waguye no mu gakuka k'abantu babirya bukebuka atavyuzi, ugasanga wamaze kwirotuva uri muri babantu bagiswingi agakuku n'agakuku nako ati muri rusangi agakuku nako karashobora gutuma ugwaruka rushobora kwinjira mu ngeso nk'izo. Urumva ho ni kwa kundi noca ndavyita kandi mu yindi mvugo ati kugira abagenzi babi. Hama Ipax yatanguye ikintu cagutumye kubandanya umara ikiringo waramaze nubwo tarakitubwira, nibaza ko ari ahubwo mbere ari naco twotangura mbe ubundi wabimazemwo ikiringo kingana gute ivyo bintu vyo kurya boost? Noba nabimazemwo nk'umwaka urenga, dufate nk'umwaka n'amezi nk'abiri gutyo. Hama wabitanguye nkuko warubivuze, nigiki gikunda kugorana, n'ikintu kihe gikunda kugorana cyane cyane ko umuntu yatanguye kunwa booster bimugora ko ashobora kubiheba? Mbo ni bya bindi nakubwira, urumva wowe ufise ikibazo hakurondera ingene wotorera inyishico kibazo ugashuja kurya iswingi, kandi iswingi iratinda kamenyerana n'umubiri wawe. Hamwe utayironse bikubana ikibazo naco gisubira kikaba ikindi kibazo utari witeze. Umva uno munsi urayifata, dufata nka rimwe ku munsi canke kabiri ku munsi, nejo usubira kugira urusubira kwiyumvira bimwe wari urimwe ejo, ukumva ko nejo uzobuyikeneye na hirya ejo ukumva ko uzobuyikeneye, hanyuma ukazotinduka aba nk'umuntu agwaye kunwa iyo booster. Hamwe utayironse biba ari kibazo ca grave. Hari ibibazo rero bakunda kuvuga cyane cyane bikunda abanwa abakoresha booster, abanwa booster bakunda kugira ivyo navyo hakaba harimo nkuko bazirana n'amazi. Urumva ngo abonye amazi sinzi Josepa ashobora kwiyagaza muri wo sinzi. Mbo icamene na mbere kurumva kugira izo swingi biragira efe, nivyo vyizo efe. Ikintu cyo nzi ku booster vraiment sindakubesha iratandukanye n'izindi. Umva ngira nico gituma bayise booster. Wumva icongereza cyo wumva booster ico bisigura. Booster nyene ni nko kwamplifya ikintu. Umva ni kuvuga uri kuramplifya umubiri wawe. Ufise ikiyumviro kanaka ukamva umenga wamaze kucamplifya ico ciyumviro ukuntu nyene eyana. Afete nshaka kugura imodoka. Ejo ndaciyumviriye mfashe booster namaze kuyibona ahubwo ndanayicaye. Voilà. Nico cyi. Mbo rero ikintu maze kubona booster efe yayo ntushobora kuyipfungura, ntushobora kuyirya ngo hanyuma ngo ugenda gufungura ubwo nyene isungi kikurimo, canke ngo ufungura ibyo kurya hanyuma ubwo nyene ucurenza ko itabi nka kurya bambe ucurenza ko booster nka kurya umuntu nka kurya abantu banu itabi bashobora kuva avuye gufungura agacashira ku itabi. Nta muntu numwe ndabona vraiment ibyo bintu. Umva ubwo nyene noze ikigufata ucudaho. Umva itangure ucufungura ucudaho canke ufungura ucuyishirako ubwo nyene ucudaho. Mbona nico gituma benshi usanga abantu baji booster bikundira utuntu tw'udusuguti tutumbura kandi ico cyo kuvuga ngo amazi igituma udasubira kuciyumvira, igituma badasubira kuciyumvira. Umva ikintu basubira ikintu baguma bakeneye niyo booster. Ibintu byo kuvuga ngo koga ngo agende ngo hari yahanaka oya, ahubwo arondera ide y'ahantu yokura amafaranga byihuta kugira aje kurondera iyo booster. Hari kindi kintu bavuga ngo waramaze kuba chronique ni booster, urashobora nko kugenda nko muhira ugasanga
nk'ubu muhira bicaye muri salon bariko baraba televiziyo ngira ni kumwe avuga ko umuntu aba yamplifya avuga ati je ntabuze amahera reka nje gupusha iriya televiziyo muhira ugashikanye no ngukayicomorale bo peut-être yego nibyo mugabo peut-être ko baba ariko barashikuza mugabo ikintu cyo no kubwira ibooster ifise efe nyinshi iya mbere na mbere ni efe yo kwankana ntushobora kugibooster ngo ugire urukundo ugibooster na mama wawe uramwanka mama wawe yakuvyaye uzi n'ingene umuntu normal abantu twese uvuga ati ndamukunda mama yarambyaye ntako atagize kugira ngo mbe nduwondi mugabo sindakubesha ugibooster na mama wawe uramwanka n'umuvyeyi uramwanka kubera urashobora kumukorera action vraiment iteye ubwoba nyene bica biboneka kutoba umukunda mama wawe uri umuntu normal ugacutera ubona karorero nkiye ka par exemple dufate nk'ubu par exemple mama wawe arashobora kuba yaguze nk'agatenga zo kuyambarira nk'ahantu ku rubanza wewe kubera ukeneye amafaranga byihuta ubwo nyene ukaba urakamutwaye canke nka mutama wawe akaba afise nk'akantu kakuma yabazaniye muhira mwese mbo nk'ivyo nyene bya televiziyo canke byiki wowe ugasanga uraje urayitora nubwo ataba ariho bari canke ariho bari ukaza ukayitora ukayitwara ubwo urumva ntiho aho niho uvuga ngo harimo urukundo kandi rero ikibabaje ntacyuzi wewe mu wo mwanya ntubuzi yuko uri kurakora ibintu byerekana ububisha kuri wewe ku buryo nyene usanga no muhira baraguhevye barakwikuyemwo ati ujya vraiment twarahevye ntikunuku mugabo vraiment ikintu cyo no siko biri urashobora kubiheba ari umuntu abijya abishatse vraiment arashobora kubiheba wala mbere ko cutubwira ko mbure inzira wakoresheje canke ikintu caragufashije kuvanvanura n'ico kiyayuramutwe reka ubanze tubwire ikintu kabisa utazopfa wibagiye coba caragushikiye kiragutuma udekona kabisa n'ubu ucibutse wumva romoro mu mutima vuga ati iki kintu kabisa je carambaye ko gitumwe ni booster none agikoreye azambabarire ntabwo yari jewe ni nkikiye Kaipax mbo ikintu no mbona natakaje cyane ni confiance ku bantu ico vraiment n'ikintu kuko urumva abantu twese ngaha kwisi turakeneraniye ico nico abantu kenshi dukunda kwibagira mugabo vraiment turakeneraniye abantu twese dukwiye kubahana no gukundana ni nayo mission mbona Imana yaturungitsemo ngaha kwisi hama rero umva ico vraiment nobona natakaje ni confiance ku bantu kandi sinibaze mbo yego ndafise ikizere ko izogaruka mugabo ntizogaruka nkuko byari bimeze bwa mbere ico ni ikintu vraiment natakaje kandi maze kubona bere bien vraiment ko ntazosubira kumera nkuko byari bimeze bwa mbere hama uja kubiheba kuko numva biranagoye wamaze kuba chronique nico kiyayuramutwe biragoye kukivamwo wewe wakoresheje ubuhinga ubuhe mbo sinovuga ngo nubuhinga ahubwo kugira tubisigure neza reka tuvuge ko ari Imana yoba yarandokoye ko ari Imana yoba yaramfashije mugabo ikintu umuntu akwiye kwitwararika kwanza nukugira iyo uko kuntu gushaka kubiheba aho niyo nico kintu nyamukuru cyambere gitangura we kumva muri wewe ko byoba byiza kubiheba kuko vraiment ni ibintu atari byiza na gatoya bikwankanisha n'abantu bikakwankanisha n'umuryango bikaguteranya n'Imana kuko urumva urakora amadega amagafe n'Imana idashobora gutorera n'umuntu urumva n'abantu badashobora no gutorera abantu batayatoreye urumva n'Imana urumva rero ikintu cyambere nugushaka muri wewe nk'umuntu dufate ariko ahora yijya yoba avuga ati vraiment ico nkaheba biriya bintu noryoherwa icambere urumva nukumva kwanza kushaka kubiheba hari umu grand frère yigeze kumbwira ati hajya ati ushaka kumenya neza ko ukomeye mu mutwe uheba kijya kintu ukunda kuruta byose ukiyaranje nyene ukagiheba nyene ubonye ugihebye bigakunda ko ugiheba atuzoca umenya ko ukomeye mu mutwe ati mugabo ukazogerageza ukabona birasi uzoca umenya ko ufise akagorane rero urumva wamaze kwanza gushaka kubiheba
usigara urondera inzira woca muri kugira ubihebe urumva urabishaka hasigara rero inzira. Voilà, iyo nzira rero we waciyemwo niyo dushaka kumbure uyagire abariko baradukurikirana kuri Sanistars TV. Bishoboka ko hataza kuburamwo na bamwe mu gwaruka rukiri mwiyo ngeso, nabo bashobora kuvuga ati reka duhonyoze ikirenge mu makanda ya Ipax kumbure natwe tuzoshika, kuko ico ndiko ndumva gishoboka nuko nubo muba mubiri baba babirimwo ukibirimwo nawe warabona yuko atari ibintu vyiza bikakugora kubivamwo gusa. Ni nayo mpamvu wavuze ati reka mfate decision y'ukuntu vavanura n'ino ngeso. Umaze gufata decision kumva mu mutima wabikwemereye n'umutwe kabikwemerera nkuko wari kurabivuga, uhiga inzira yo ucamwo. We waciye mu nzira ya Ipax. Inzira ya mbere kwanza ni guheba kwa kaga kuko urumva ico kintu kiragoye mutama guheba kajya gakuku k'abantu mu bisangira biragoye kuko nta wundi bajya abantu mu bisangira nta wundi mugenzi uba ufise ni bajya abantu nyene mu bisangira ni nayo famille uba ufise kuko muhira urumva baraguheba kubera ibintu bugumu bakorera nta wundi muntu uba ufise ni bajya nyene kandi urumva kubera ibooster kenshi vraiment abantu bayijya irabagaragaza no ku mubiri ingene usanga bonze bangana. Rero ikintu cyambere kigoye ni kuva muri kajya gakuko kuko bajya bo basanzwe bakubona bakuzi bakakwemera uko nyene mugabo kukavamwo rero kugira uje usubire muri ya indi societe yabo isanzwe y'abantu bose batagira ibyo bintu by'iswingi biragoye kubera icyambere na mbere wewe deja biba bikugaragara ko ku mubiri ko ubijya kandi baba babizi nubwo bitoba bikugaragara ko burya abantu benshi babijya baba babizi tugiriya nuku rero ico nico kintu cyambere rero kigoye kandi nico kintu cyo kugwana naco guheba kajya gakuko ubishoboye akigumira muhira akaraba ikindi kintu basi kimwokipa kimwibagiza vya bintu nyambaro kuraba filme nyambaro gukinaje nyambaro kuja ku telefone ukaraba ikintu kimwe kivrema kishobora gutuma uheba kajya gakuko. Wowe cyagufashije ni ikihe none Ipax? Icyamfashije jewe ni byanyene by'ubu designer kuko narashobora kuja nko ku mashini nkayimara ko presque nk'umunsi wose ndiko ndikorera utuntu tw'ama design nkreyo utuntu ugasanga byanjyoheye ugasanga namaze kwibagira bya bintu canke kubera nigeze kuba ndi mu DJ ugasanga nagiye ku mashini je nyene ndiko ndadija umuziki je nyene kubera no kudija biraturyohera ugasanga nyene ndiko ndadija ndawumviriza jewe nyene nkavuga ati ibi bintu nadijije reka ndavyaregistre nze gusubiramo kuvyumviriza ugasanga ndiko ndiyokipa nyene n'utuntu nk'utwo wonye kandi nta muntu ashobora kubura ikintu kimwokipa kubera nta muntu numwe adafise ikintu akunda kiba kimwe mugabo ukagikunda rero ntugerageza gutora ico kintu hanyuma nyene ukagipratika ukabona kwibagira buke bya bintu kubera kurya uriko urabitangura kubijya utangura uno munsi hanyuma ejo ukamenyera hanyuma hirya ejo ukamenyera no kubiheba no kumenyera nyene nakamenyera uno munsi urumva uragwana ukabiheba niba dufate niba bibyo kugo ari umuntu byogora dufate yajya nk'ibooster nka 5 ku munsi akagimwe canke 2 hanyuma akazotinda abiheba agaheba burundu. Sewe vyagufashe ikiringo kingana gute utanguye kuvuga ati je ndi mu nzira yo kuvavanura n'ino ngeso? Byamfashe byamfashe nk'ikintu c'amezi nka 3 nko mu mezi nka 3 niho nagiye kubona ko ndiko ndatora ritme mwumva mwayo mezi nka 3 vraiment sindakubesha uburashishwa ukumva nyene ebano imenge ukumva nyene urumva isi deja kuja kubijya wumva imenge isi yakurambiye mugabo kubiheba navyo urumva isi guma yakurambiye kandi na cyakintu kibikwibagiza ukaburi kuragiheba ni ingwano n'ukuri itagira ingana mugabo ni ingwano umuntu wese akuye kugwana kubera vraiment biraryoshe kubiheba biraryoshe kubivamwo ukabona abantu bose basubiye gutangura kukubona bakavuga ati vraiment naka yatanguye guhinduka ariko kanu kararyoshe vraiment.
ya abakunzi ba Sanistars Tv ngira ngo mwavyumvise ni bake mu bantu Imana yaremye ushobora kuvuga ati ndi denonceje kuko iki kintu ipagisi ukoze ni ikintu gikomeye cyane kandi gose ni ikintu gikomeye cyane ntahe gushingira intaho urundi gwaruka kwemanga ikintu wigeze kubamwo kibi ukakivamwo bizotuma ikiganiro nk'iki kirashobora kuba cotuma ushobora kuburokoye abandi bajene benshi cyane tutazi. Nanje vraiment ndabiryoherewe kandi narinda bishaka kabisa kubera naje hari igihe mora nicara ahantu nkavuga ati none ubu vraiment ni jewe nyene kweri ni jewe nahevye bya bintu je nyene nkumva umenga sindabitahura nkaca mvuga ati Imana ishimwe kabisa ngashima Imana uko nyene. Voilà. Reka rero tuse n'abasozera ikiganiro ko twava tuvuga ngo utanga impanuro kugwaruka ikiganiro kuva kigitangura gushika tugisozera zari impanuro kugwaruka zifata ibiyayuramutwe nta nzira nimwe izo gushikana ku iterambere izo gushikana kubana neza n'abantu iri mu gufata ibiyayuramutwe canke gukemura ibibazo nko kwipakisha bivuze ahubwo inzira nziza no kubiheba hamugasenga Imana ndetse ugasaba n'impanuro mu gihe ubu ufise ikibazo runaka iki canke kiriya aca kubereye intambamye ariko kandi tuja tusozera ikiganiro cyacu dusaba abagikurikiranye bose babona bafise ico bomarira bagenzi babo bomarira societe bice kuri televiziyo yacu barahawe kaze nko kwipakisha bikoze nibaza yuko iki kiganiro ipakisha ashikirije kigiye kurokora abatari bake ugwaruka rutari ruke urukurikiranye kino kiganiro rukiri muri izo ngeso hama ipakisha reka tugushimire cyane urakoze. Yego namwe murakoze cyane go. Sanistars